Ndanezerewe kuri munsi ugira gatanu. Ndashimiye Imana ikiratubashisha ikadushoboza. Ejo twatandukanye turiko turavuga ibijanye no guprovoka canke ibijanye no kudeclencha inda yatevye kuvuka. Amen. Nico gituma ntimuze gutsitara abatari bari ngaha ejo, nico gituma nambaye gutya, kuko ndakeneye kubona igicapo apana ciwanje, igicapo c'umumarayika yarangiswe n'Imana kugira ngo iyo nda yarengeje bayideclenche, bayiprovoke, hamishobore kuvuka. Numva yamenye yanyu muri kiro kibanza. Ibi tuko tubivuga, tuko turavuga intambara z'ibicaniro, ariko twari tugeze ahantu shaka kubereka ibintu bishika kuri bine bituma ivyawe vyegeza hafi, kurya bashobora kuroporta ikintu bakacegeza inyuma. Mu bwami bw'Imana hariho option yo gushobora kuroporta ikintu ntukijana inyuma ukakizana imbere. Numva yamenye yanyu muri kiro kibanza, kuko igituma Imana ibishira inyuma si kubera yuko ariko ibi bishaka. Imana ubundi ni Imana y'umuvuduko, ico rico ndayiziko. Ikintu cyose igikora ku muvuduko. Imana yari yifuza yuko iki gihugu tugiterere gise icarimwe, tukakiramuka umunsi umwe, hama tukakivyara icarimwe. Niko Yesaya avuga ngo Siyoni ho abaye hakiramukwa haca haravyara, ibise bitaraza haciye havyara umwana. Ngo ninde yigeze kumva imeze bityo aho igihugu kivukira umunsi umwe. Ico nico Imana ishaka. Imana igomba ko umuryango wawe ukirizwa rimwe. Pariko namatiko nabibabwira, tumaze gukizwa mubo Yesu yari kumwe nabo, bari bamwe bakomeye mu nkingi zigize ishengero, bari batatu. Uwa mbere Petero, yari Yohana hamwe na Yakobo. Petero arikina mukorera, umunsi amuhamagara cyangwa umunsi amutoranya, yamuhinduriye izina, amwita urutare. Mwene majambo amuhindura igicaniro, kuko murasika ibicaniro bavyubakisha amabuye. Turaza kubirabira hamwe umwanya wadukundira. Numva yamenye yanyu muri kiro kibanza. Igihe Eliya yagomba kurangiza ya Bayali, mu gihe bese bariko barayoboka Bayali, ijambo ry'Imana rimbwira ngo Eliya asanura igicaniro cyari cyarasambutse, afata amabuye 12. Nico gituma Petero, Yesu yamwise Petero, ubundi yitwa Simoni, amwita Petero. Akimurobanura, akiva ku musozi atoranya 12, Petero yashikiyeko yamwise, yari Simoni amwita Petero. Bisigura ngo n'urutare nibuye, amuhinduye igicaniro. Ushika ngaho turi kumwe. Abandi babiri Yakobo na Yohana bisivuga ngo acabita Boanerige. Boanerige bisobanura ngo abana b'inkuba. Bavuze abana b'inkuba, babiri kwavuga akamere k'Imana ko kunyarusa ibintu. Inkuba iyikubisa ahantu ntibifata umwanya. Inkuba mu gukubita igiti kinini cy'inganzamarumbu na kanyisase. Niko ngo mu yandi majambo ico Yesu yari karatwereka niki, ndakereye igicaniro kinsoboza gukubita mpangura. Sindiko abantu bari ngaba bakamame nimeze neza. Igihe cyose ubuzima bwawe bucize igicaniro, igihe cyose ubakihoraho igicaniro, ni platform ibayeho icuma Imana ikikora kizana impinduka cihuta. Ndakubabwira ikintu kimwe, muri kino gihe nta mwanya dufise, nta mwanya tugifise wo kugera ku muntu umwe tumusengera. Nico gituma Petero, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko Imana bakoresha ibitangaza biteye ubwoba vyatuma abantu bazana abagwayi, ngo kugira naho coba igitutu cya Petero kibaciyeko bakibakira. Igitutu cyakiza cyane kuruta ibiganza vya Petero, kuko ikiganza ni umuntu ku yundi, ariko igitutu gitsira ko rimwe abantu benshi. Sindi umutima ariko ndabazana ko muriko murawumva. Sasa kubwira ngo Imana ishaka ko binyaruka. Mugabo igituma binyaruka biravana na wewe, bihagaze kuri wewe. Igituma Imana itabara umuryango wa mu buryo bwihuse, hariho attitude yiwawe bwiza kugira. Umva amene yanyu muri kiro kibanza. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ngo ndabigishe
ndiko ndavuga intambara z'ibicaniro ingene mufosa ibitangaza mukeneye, ingene mufosa intsinzi mukeneye, ingene mwama mu ntsinzi iri permanent, iri permanent, igumaho itazima, n'igikusabwa gukora. Ejo twari tugeze Abami ba kabiri igice cya gatatu, turasoma ku murongo wa 26 dushikane kuri 27. Somera kuko turavuga intambara yabaye hagati y'ubwami butatu n'ubwami bumwe, ubwami bwa Yuda, ubwami bwa Isirayeli. Murazi ko Isirayeli yicemo imice ibiri, habaho ubwami bwa Yuda, habaho n'ubwami bwa Isirayeli. Bamwe barafise imiryango ibiri, abandi barafise 10, nta mwanya mfise kubivuga. Turi kumwe tubona umwami Yehoramu yaratwara ubwisirayeli hamwe n'uwatwara Yuda yitwa Yehoshafati, ariko kuko bari bakeneye gutera abanyamowabu, inzira bakenera yabwiza guca muri Edomu, bisaba ngombwa yuko bifatanya n'umwami w'Edomu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko baca baja hamwe, ariko bariko baragenda bagera ahantu barabura amazi. Twabonye kungene Yehoshafati nk'umuntu w'imhemu asaba ngo amuzanire umuntu azi kuvuza inanga hanyuma asiguza Imana. Nabwiye ko ivyo tugwanamwo vyose turakere kurongorwa n'ijwi ry'Imana, turakere kumva icyo Imana ikiravuga. Hari intambara Imana zo kubwira nturindura zigwana, hakaba n'izi ntambara Imana zo kubwira ati izi rero ubwiza kuzigwana wivuye inyuma. Muriko muranyumva? Twari tugeze aho bagiye gutera, baramuteye, kandi Elisa yari yababwiye yuko Uhoraho azobagabura amaboko yabo, bari bafise isezerano. Mugabo gace ngoma ndabashoke murabe ingene abantu bari bafise isezerano, iryo sezerano vyaseko rishika. Juste kubera attitude y'umwami Mesha w'umunyamowabu, ikintu yakoze, iki ni ikintu cyamaye kuguruka amaso. Ndabona wow, kumbe iki kintu mw'isi y'imhemu kirashobora gutangira umugambi w'Imana. Ubu tuzikata gitangira umugambi w'Imana, mugabo ngatubona ko umugambi w'Imana waratangiriwe, kuko Imana ni Imana y'urutonde, ni Imana y'ama principe. Irashaka kukugirira neza, muga hari ivyo gusaba, ivyo utavyujuje ukugira neza kwayo kuba guhari, mugabo ntibona ukungene gushikana ku buzima bw'iwawe. Numva amene yanyu muri kiro kibanza. Bese amariko baribaza igituma kuberiki abana b'Imana bananigwa, kuberiki abana b'Imana baneshwa. Listen, ubundi turi muri ka tutabwiza kuneshwa na gato atamusi ntume, kuko deja umugabisha w'ingabo wacu yaranesheje aduha intsinzi. Mugabo uyu munsi iyo ntsinzi ntituriko turayigendera mu kuberiki, kubera ko ari ikintu gihazi. Ico naco sikindi ni kubera kutagira ihishurirwa ryo kumenya icyo agomba no kumwe nakora. Murabe kino kintu, hari ama ekipe akomeye. Bavuze ekipe ya Barcelona, buri muntu wese arazi ko ni ekipe ikomeye mu isi. Bavuze ekipe ya Liverpool, barabizi ko ni ekipe ikomeye. Bavuze ekipe ya Real Madrid, ahantu uvuga ati abantu bakunda Real ni benshi ngaha, sirita bakiri bato, n'ama ekipe akomeye. Mugabo twamatsiko turabona ekipe zikomeye zatsinzwe n'ama ekipe mato. Ukiyumvira harimo abastare benshi, muga kubera iki batsinzwe, harimo abantu babizi kubera iki batsinzwe. Umukinyi nubwo abazi gukina, iyo atitoje, iyo atagize entraînement zikwiye ngo abari en forme mu rukino, urukino ntiruraba ngo arakomeye, aratsindwa. Vuze gute siniko muvyumva? Ukuri ko biba kwishengero, ishengero ritabaye maso rimenye kungera intambara zigwanywa, naho risanzwe rikomeye riratsindwa. Nico Yesu yavuze, ariko ngo abana b'umwijima barusha ubwenge abana b'umuco, kuko bo barazi kungene babinyakurisha ubuhizi. Abana Imana bagakupira bakaja ngaha bakamererwa nabi kubera iki? Kubura kumenya. Cyituma Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwani nta kindi kibwishe, nta kindi kiburanduye, manque de connaissance, kutamenya. Rero uyu munsi ndiko ndabaye ivyo mukeneye vyose kugira ngo mudecranche vyanyu. Numva amene yanyu muri kiro kibanza. Deja uyu mwanya ndi ngaha maze gutangura kwakira amatemwanyaje y'ibiriko biraba inyuma y'imyaka mije tibi vyari vyaranzwe na apote wagize kugira ngo bise badeka naco nakoze suko ndi gitangaza. Juste ndiko ndakubwira principe iri simple.
ni waba umuhizi ukayapfika ndakubwiza ko nta kintu kimwe kizogutsinda. Numva amene yanyu muri cyo kibanza koma ayo mashine Yesu yashikane. Haleluya, haleluya. Okay, somera gacha kugira ngo twihute. Abami ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 26 baravuga ngo maze umwami w'Imowabu abonye ko urugamba rumusugereje ajana ingabo amajana ndwi bitwaje inkota amajana ndwi kugira ngo maze umwami w'Imowabu abonye ko urugamba rumusugereje ajana ingabo amajana ndwi bitwaje inkota kugira ngo babatwariranye babone gushikira umwami w'Abanyedomu ariko ntibabishobora hano twari tugezeje bibananiye ahitana umwana we w'imfura yomusubiriye ku ngoma amutanga kw'ikimazi cyo koswa amwosereza hejuru ku ruzitiro. Abisirayeli baca barazinukwa gose bituma bamureka barahindukira basubira mu gihugu cyabo. Iki Imana yavuze cyarashitse. Imana yavuze kiba imugabe maboko yabo. Mugabo nibigeze bamuronka karyo kuko yabaye umuntu azibanga bese batari bazi mu Bisirayeli. Yakoze iki? Yatanze ikimazi atanumwe yari yespera ko yoshobora gutanga. Nabwira fa pasi ndiko ndavuga ibanga ry'ibicaniro. Icacumye Farao arekura Abisirayeli suko ibindi bitangaza bindi bitari biri powerful, bitari bikomeye, ariko nuko Imana yishe imfura zo muri Egiputa. Parce que imfura ni kimazi gifise karite yo kurugezo rwo hejuru ku gicaniro. Ngoma ndabashoke gatoye. Umuntu atanga ibimazi bikomeye aruta umuntu asenga amasengesho akomeye. Umuntu atanga régulièrement ibimazi bikomeye ku gicaniro, uyo muntu misos azokwama atriumfa, azokwama nesa urya senga atabimaza atanga. Oh mahameni meze neza. Icubase igicaniro imbere y'Imana kubwa Korneliyo sugusenga gusa, sukubaha Imana gusa. Birivuga ngo yamagirira abantu ubuntu. Mwani mazamu yamarika tanga ibimazi. Ikimazi ku gicaniro, listen, ikimazi ku gicaniro ni kimwe giprovoka inda yatevye kuvuka ikavuka. Iyumvire abami batatu bari nyuma y'umwami umwe w'Abanyamowabu. Mugabonye ngo urugamba rumusugereje abonye katariko ari bubigenze ubwiwe buheze, acaragenda afata umwana wiwe yo musubiriye ku ngoma, abari we atanga kwikimazi. Ngo Abisirayeli babibonye, reka ndabishire mu buryo bw'impemu. Abisirayeli ico gikorwa bakibonye baca bacika intege, biranka ko babandanya kumukurikira. Ikimazi cyawe ku gicaniro gituma bariko baragukurikira batika ivutu bamagwa igabo ryo gusubira kugukurikira. Naravyibagira ejo nawe sini ibyace binjana, ariko nabwiye la semaine prochaine muri asiko tuzo turi muri pratique. Okay, umwanya munazo ari umwanya wo gusenga, ariko we waje ngaha wumvirize kino kintu nawe ariko dukurikirana ku mbuga zitandukanye. Uyu mwanya genda wicara urabe. Narababwiye icacumye ababami batera umwami w'Imowabu nuko hari ibintu byari bimenyereye gukorwa bitariko birakogwa. Nuko hariho isoko y'umugisha yari destine kwa mirikiraza kuri bo hageze igihira kupika. Numva meri yanyu mikro kibanza. Mwene mazabo ba constate anomalie. Barabona ko hari ibintu bitariko biragenda uko byari birisanse kugenda. Nico cyatumye bangaza runo rugamba. Uyu munsi abana b'Imana Satani arabahohotera akabatwaza amanyama kubera ko nivyo bamaze kubona bitariko biragenda neza, baravyirengagiza. Ikindi kikaza bakagera ahantu bisanga bara ahantu mu kinogo bigoye kungene bakivamo kubera kugenda banegije akantu kamwe kamwe. Listen, uzomenya ko ikintu ari ikintu c'imhemu iyo kibaye incuro zirenga rimwe. Ikibaye rimwe ntaco bitwaye, muga naho nyene biguhe kwibaza kubera iki kintu kibaye, kubera iki kintu kibaye. Nicyasubira irigira kabiri menya ngo ico kintu ni gicaniro. Ikintu cyama kiriko kirirepeta, ico kintu abari gicaniro. Tugifata bisanzwe, ico kintu kirakeneye kugihagurukirwa gikenyere gitenge cyangwa ukacambarira amagunira.
umva ameni yanyu muri kiro kibanza muriko muranyumva atari uko murazi abatari bake uwitwa Ben Hadadi yari umwami yari azikaraga kome yari yarifatiye Isirayeli gutya kurya umunsi umwe yatumye ko abantu batigena mabwire begeranye abakobwa babo beza abagore babo beza n'ivy'agaciro bafise ibikere ko ndakuza kubitora babibahe mu binzanire iyumvire umwami atuma mu wundi bwami ati abagore bawe beza abakobwa bawe beza bose bandungikire ndabakeneye haravuga ati sawa nzobigukorera mugabibwiye abantu babakuru bavuga ati ako gasuzuguro nyabaki umuntu ashaka kugukengera kuri ugo rugezo yumvire nk'umuntu akubwira ati umugore wawe ndamushaka umunzanire ubunyene mumva gasuzuguro bashimwe ati umviriza resista mugabo havuga ati none gahemwe nina resista ibi bintu kwenda za kubishobora baravuga ati resista hama baca baje imbere y'Imana Imana babwira ngo twarageze usangira amajambo nivyo amutuma kino maramubwira ngo genda umubwire ucambara ibigwanishwa uja ku rugamba ntukanezerwe nk'uvyambura atabarutse avuye ku rugamba avuga ati ivyo nivyo avuze ati ejo atigana mubwira ati ingabo zonyene afise zirenze cyane izo ushobora kwibaza izo kungana umusenyi wo ku kiyaga cawe ariko ambwira ati nta kibazo ngajambo ry'Imana yambwira ngo Imana arababwira ngo ntimugire ubwoba zobagwanira mugaba bazima none ninda zobagwanya kuko twebwe ntitudisposa igisikara cyo gushaka kugwanya Ben Hadadi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni misore y'imikangara y'abagano atari benshi juste amajana 300 amen igihe munyumvirize neza ibiriko birakuba kuri kwifata minene guhazogira igeze tanagusuzugura agera ahantu amera nk'uyu mwami aza gutora icyo ashaka ndunga ikiribi nikirasura gishaka ati none ryari sinakurukiye ati ibi navyo ndabishaka kurako yamaze kwimenyera ufite aba yamaze kugufata nta kindi kiba gisigaye ni hahandi asigara akugaraguza gati uko ashaka ariko ivyo ndavyanse mu izina rya Yesu ku buzima bwawe nemse ivyo ndavyanse mu izina rya Yesu hejuru ubuzima bwawe mbara umuntu rwanda ati urugamba rwagiye guhindukira bimbwira cyane urugamba rwagiye guhindukira bari bamenyereye ari bo badutera ariko uyu mwanya ni twebwe tugiye kwitegura twambara ibigwani abari twebwe tubatera mpameni yanyu muri kiro kibanza wari umenyereye kuri defend binayi babwiye ariko uyu mwanya ni wowe ugiye gutera haleluya icyatumye aropusa iki gitero cy'Abisirayeli cyabaye kimaze listen mwamuriko murumva imaze ariko reka mbabwire ikintu kimwe umuntu wese akomeye yabayeho n'umuntu yamenye ibanga ry'igicaniro n'umuntu yamenye ingene yubakira uhoraho igicaniro narababwiye ganda vuge bukebuke mugaca ngaruka no kuja nawe ukunza kuvuga ubasanga aha ufite hari connection nyinshi yari connection nyinshi sanga hari ibintu bikora batereshaje utabisavye ngo bitereshaje biramaze kubashikira namwe urumva biko rero mwebwe mu bisambo mugwe mwakira gusa ntagi na kimwe kibazo kibajana okay haleluya muriko muranyumva igicaniro nizere ko atamudebora n'imiburiburi Jese muravuga ibicaniro aho buja gusengera ibicaniro bose bahuriye ko cyo kimwe gicaniro ciwawe murazi gituma Eliya yanesheje abavugishwa wa Bayali bo bari hamwe ariko we yari wenyene igicaniro cawe kirakomeye kuruta igicaniro uri kumwe n'abandi babantu ntibanyumvise muri kiro kibanza amasengesho usengana n'abandi ntiwosubira kuyageranya n'amasengesho wasenze wenyene amasengesho kwisondesha ukorana n'abandi sico kimwe n'amasengesho iyo kwisondesha ukoze wenyene benshi uyu munsi kubera ubusivire buri mu mashengero bakora amasengesho y'ibikorwa rusange nagiye gusanga amashuri amenyesha abana n'amashuri yigisha abana bake muri class ugasanga hari abana bake ayo mashuri yaramenye twebwe amashuri twiga turi 103 umwigisha nakereye kumenya faiblesse zoom na force birabasha honyine nageze no gukosora amakopi baragira ubunebwe agafata amakopi yiranje akayaha aya agafata aya akayaha uravyumva aya akayaha bariya uravyumva kuko ni benshi zingumwe muranyumva
karite na quantité biratandukanye. Amasengesho y'abandi nivyo ari quantitative, muga amasengesho koze wenyene ari qualitative. Ikindi kene kukibateramwo kuko bese ntimuzi kugwana, kuko urumva nyene muri mwigugu ry'abantu benshi ntimunamenya no kungene mubikora. Ariko ndashaka igicaniro c'umwe wese ikizo kizotiyumva nibashake bagire coalition y'abafumu bose ugacumba iwanyu, igicaniro cawe kizokubita hasi ibicaniro vya mpameni yanyu muri kiro kibanza. Igicaniro bwa mbere cubakwa n'amasengesho, kana pana amasengesho asanzwe. Hari amasengesho kubipa, mana wambonye ndi wawundi ndagushima kubyo wama wankoreye bidetaye. Ayo masengesho yo kurezima, ayo masengesho Imana yakunda. Ni nk'akarugiye kudefanda projet yawe ukere kwa financement ugacugenda ugacutanga incamake ngo muravyumva ngo ibindi muraza kubisanga ngaha. No, explica, convaincre. Nico twita gukirana. Gukirana nukwanga kibintu vyihuta kugeza bitoye inzira. Nico Yakobo yakoze. Yakobo afata abagore biwe n'abana biwe n'ivyo yaratuza avuye kwa Labani, aragera ngo abambukana umugezi, ariko atasigarayo wenyene. Ako kanya azaza umugabo mu ijoro, bivuga ngo baranigana ijoro ryose. Yesu ariko arabaza abigisha bati ntimuhose mumara nanje isaha imwe. Ariko ariko aravuga bivuga ngo umuntu wa mbere ari faible mu bwami bw'Imana aziza gusenga isaha imwe. Uwo n'umunyantege nke wa mbere dufise. Muriko muranyumva? Umunyantege nke wa wundi nyene uravyumva ameze nka ryarenga, urumva riregarega, atiza gusenga isaha imwe. Ariko ngano baza abaje ramba zitina gapote isaha imwe uri kuvuga iki? Uyambariye isaha imwe uwo uri kuvuga iki? Uraza dusengana zo kuvyo bandi ko ndavuga, kuko umvira turiko turasenga, dusenga uburyo bwose bwo gusenga. Hamwe turavuza indoro, reka sima katome tuko turavuga. Hari mugabo umwanya nuhera nabwiye ko ari amasengesho y'amaboroko. Amwe muri Yeremiya ngo mumpamagara abagore bazi kugira ikikurira, abo nibo nkeneye. Nabigisha amasengesho kuramukwa ajya ari kurugeze go hejuru. Iyo umuntu ari kararamukwa ntavuga, mugabo aba yatanguye avuga, mugakagera ahantu atasura kuvuga. Ivyo Hana yabayemo. Hana yarabwiye Imana, abwira Imana, mugabo hagera igihe atangura kuramukwa. Era mwitegereje avuga atari kosha uzogeza ryari ko kuburirwa film saa 3 z'agatondo, ambwa sinaborewe. Ariko umutima wanje uzimwe w'abantu. Embabwiye igituma benshi badafise umwanya wo gusenga, nta kibabaje imitima yabo, nta mitwari hari. Ni mitwari hari, ni mitwaro yabo gusa. Hako narababwiye rwarugi runini rutwugurukira rutwinjiza mu bikorwa bikomeye, sivyerekeranye natwe nivyerekeranye n'abandi. Ndagomba murengane ku rugezo rw'ivy'iwanyu, muje ku rugezo rw'ivy'imiryango, muve ku rugezo rw'ivy'imiryango muje mu rugezo rw'ivy'igihugu, muve ku rugezo rw'ivy'igihugu muje ku rugezo rw'akarere, muve ku rugezo rw'akarere muje ku rugezo rw'isi yose. Ico gituma Imana ivuga ngo saba amahanga ndayaguha. Hari urugero ugeramo si turi kurubaka bino bicaniro, wumvise ibaye akantu gato. Naho Joe Biden yo bari imbere yawe, uwo mukonsidera nk'umuntu muto na cyane cyane katazi n'Imana. Ngene bandaba. Iyo abantu batubaka ibicaniro uranababona mu buzima bwabo ngene bababayeho. Ufite umengo ibabako n'ubuntu bagiriwe. Ariko abantu bubaka igicaniro iba bakusa ubuntu babagiriwe ni ibintu babashatse. Hari umukinyi yitwa Michael Jordan yaravuze akantu kamwe, aravuga ngo bamwe barabishaka abandi baravyifuza, ariko hari abandi babikora, hari abandi batuma biba. Narababwiye mwenkene ko mutuma biba, kuko ururimi Imana yaguhaye, ubushobozi Kristo yahaye ishengero ni kugira ngo ishengero rikoresha ubwo bushobozi.
ugiye kuraba Paul nyene abivuga urabona ko fete aho yaduteretse na ahantu duha form ikintu cyose uko tubishaka. Ngabe kibazo ntitura abantu ibicaniro cyane ucuwa ko ugwemera mbere n'amasengesho. Cya kabiri inyuma yo gushaka igicaniro cyabo n'amasengesho n'imiburiburi ibi ndabivuga ntari ko ndasaragurika. Nta muntu n'umwe akeneye kuba ubuzima bunesha igihe cyose n'imiburiburi adafise umunsi umwe wo kwisonzesha mu ndwi. Basi narakubwiye nutanabikora basi kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana bikore basi kubw'amagara yawe. Kuko meme no muri science baravuga nta muntu ashobora kumara ikararya imisi ndwi kundu n'ibikundi ibyo turya birimo amavuta birimo ibigrese urakeneye umunsi. Urazi Imana ikiravuga itegeko ry'akaruhuko. Akaruhuko Imana ibaze yagatanze no kwisi. Aravuga isi ni mwayirima ko imyaka iyi umwaka ukurikira muzoce mumanza muyiruhurire. Kubera ko ikintu kitaronka umwanya wo gusubiza muri cyo cyatanze cyarekuye ico kintu gipfa kare gitakaza efficacité kare. Kutisonzesha kwawe ntabwo nta abantu baramba n'abantu bafise kubaka ibicaniro mu buzima bwabo. Nta muntu ubaka ibicaniro mu buzima bwiwiwe ngo umuntu areke kuramba ntibikunda. Hama ikindi cyane ababwiye habatiri bo kubera ingwara nibiki ntibikunda ku muntu yisonzesha. Umviriza ari bwiza guheba. Nakubwiye heba kuryama kuri ryamatera uryame hasi none uzopfa. Muri ko fata bikeya mugabo umve kameme ko n'Imana ibone ko hari icyo uri kurakora. Parce que narababwiye Yohana umubatizi aje yaradeclaye officiellement yuko twinjiye mu ntambara. Cyo gituma Yesu ntigeze avuga kamaraso ya Yohana umubatizi azoharurwa mu bakinogi kubera ko abapfa guhera mu gihe cya Yohana abafiriye ku rugamba. Kubyo Yesu ariko nabivuga wamengo ariko avuga inkuru ziryoshe ariko abwira abigishwa ngene bazopfa yabivuga ukamengo ni inkuru ziryoshe ariko muga kumva bari bari prepare ntibatinya gupfa. Petero yavuze atumviriza jewe ntimumbambe nk'umwami wanje curi kuwa uwo musaraba mukore ibyo mushaka. Usomye Abaheburayo 11 wera ku 34 ukamanuka munsi urabona ingene bapfuye ngo bamwe bakaswe mu kubiri. Paulo bavuga ko bamubohe ku ifarasi igendera mu kuruta mwibarabara aseka amabuye ariko bavuga ko image ya nyuma bashoboye kubona yiwiwe yapfuye ari karatwenga. Muri ko muranyumva ko bari ku rugamba bari ku rugamba. Ikiri kintu gikomeye cyane mu bwizwa kwitwara ubuzima bwanyu. Hama ngo mvuge ikintu cikimaze ikintu cikimaze mwanke kuyatanga mu bikorwa by'Imana muzo yatanga muri kira. Ndabisubiramo kandi ndabivuga ndabifitiye ubuhamya. Mwanke gufinansa ubwami bw'Imana kandi ku neza yawe. Jewe daranteta mama kiongozi ninagaruka ndashaka ko usanga ama instrument akwiye ngaha. Ndakeneye ingoma, ndakeneye ibitari, ndakeneye bafu nukuri. Ivyo nabo ngani kimaze zoshira kukumviriza Ezekiel nta kintu cyatumye yongegwa imyaka. Yabwiye Imana ibimaze, yibukije Imana ibimaze. Haleluya. Somera gatoya nanticipe ndiko ndavuga ibimaze. Somera umuntu atanga ikimazi ni umuntu atanga ikori muri leta. Uyo muntu arakingiwe. Muri obe arakingiwe. Namutiko nababwira ibyo mubona ngaha mu isi byabanje kubaho mu ijuru. Aha ni kopi. Uyu munsi nimba ushobora kubona mu mafilme dukunze kuraba ya za CIA FBI iyo umuntu bariko baramutraka ahari baravuga ati arahagurutse ntibamubona juste babona gasinyare barasizeho programa yiwe ku buryo yagize kantu kaza ati raba umuntu nico kiba uburi bazi gituma kubera imisi yose yo shikiwe n'ikintu ciza ari ikintu kibi kiba kica kiza canke hari ikintu ciza cegereje hari ikintu kibi kica kibanza ni programa yashizweho. Iyo bati baramuhamagaye kuja gukora interview muri yantu uyu muntu agiye gukora interview iyaranje uburyo bwose iyi interview imunanira cyane bamurenganya
why me Lord kubera kijewe gamana ni kubera ko utabereye maso igicaniro cawe muri kimwe Imana yavuga kandi yihanikije yavuga ngo umuriro ku gicaniro ntiwigere uzima mucongiza ivuga neza bavuga ngo umuriro ku gicaniro shall not come out tuzo wigere usohoka ugumeyo mumvise rero abantu bashirimaze ku bicaniro iri jambo narisomye numva ubuzima bwanje buraye buvese Zaburi ya 50 ku murongo wa 6 wa 5 umurongo wa 6 ibi ndabivuga nitonze kuko zoronka umwanya gusura gusaragurika hanyuma mugende kene ko muvyumva. Zaburi ya 50 umurongo wa 5 haravuga ngo iti munkoranirize hano abakunzi banje tugende bukebuke munkoranirize hano abakunzi vuga ngo abakunzi b'Imana vuga ngo abakunzi b'Imana cyane gusti abakunzi b'Imana Imana vuga ngo munkoranirize hano abakunzi banje ni bandi Imana yita abakunzi umviriza basezeranye nanje basezeranisha ikimazi mwafumvise ab'Imana yita abakunzi nabasezeranye nayo bagasezeranisha ikimazi ikimazi ni kimwe kikwinjiza mu busabane n'Imana hari ikintu kimwe kintangaza ingene je abapagani iyo bakweye amahishurwa ntayonzi iyo umuntu yapfuye kameme nibihe babaje biri douleur donc bavuga ngo ariko ndamushira ikimazi muriko muravyumva kijya kimazi kirasigura iki hari ikintu ushizeho hagati yanje n'uyu muntu d'abord ikimazi kizomwereka ko namwiyumviriyeko 2 ikimazi kizomwereka yuko afise ikibanza mutima wanje 3 ikimazi kizomwereka yuko hari ibyo nshoboye guheba kubwiwe. That's the meaning of sacrifice. Suko baba nivyo harababa yakeneye hana bategura imigamba ati nitwamara kuronka umuntu yigeze kunwenza harambwira ati we ntugira ikibazo byose nzobiroranye tuzobiranya gute turi mu kuganduka mu kimazi tuzoronka gutegurira vraiment projet amafaranga y'ikimazi abantu b'ubu siningere babaye ni nk'umuntu ategura mariage ateguriye ku ma invitation yatanze ngo kwe bazomuterera byamaze kugufyura kuko abantu sibo mana cyane amandiko ndayivuga hari umuntu yigeze kumbwira ko diplome yiwanje azo ikora yose kuva kuri A guca kuri Z umunani nasengeye harimo ama diamond Imana yamubohora yagomaje kwivuza hanze ariko ati kuvyo wankoriye jewe ikintu cyo nzo gukora kugira ngo ndakunezeze kuri diplome yawe uzoyikora kuva kuri A gushika kuri Z. Ana barundi rengene tumeze iyo hegereje ucumwira mukisha shalom kugira girisho yibwiye emabwire tuve mu birundi no ivyo sivyo bwira umuntu ati namahoro urakomeye hari ikintu wasezerani nagomba ndakwibutse ko hageze urazi gituma mutwenze niko yakomutara abantu b'ibicaniro umuntu atari umuntu y'igicaniro yibaza ko bamugiriye ubuntu no uguhezagiye ari hezagiye muvano kwikengera imiryango yanyu yabashize wibaza Imana ivuze ngo nimuzane mu biko bwanje ibigira 10 byawe n'amashe wibaza karuke bibuze birivuga ngo amazabu ni feza na yayo mugabirazi yuko ivyo ni wabikora urazi kwinjira mu buzima reka ntaco nitize ivyo ngaha mwisi hari umuntu w'umugwiza atunga akomeye cyane yitwa Bezos nyene wa Amazon iyumvire kugira kuronka akantu kakwinjiza muri liste yabo Bezos azi tubona ari ubuntu budasanzwe ngaba hari uri hejuru ya Bezos hari uri hejuru ya Bill Gates hari uri hejuru ya barya boss yitwa Imana iyo avuze ngo nimunkoranirize abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ibimazi hari icyo Imana ibirikira avuga umukunzi w'Imana ntashobora kuburana Imana siniko biko muranyumva uwo wita umukunzi ivyawe wobiheba namatiko nabona abavyeyi bafise abana arashobora guheba ikintu umwana ririkira avuga ikinani ndagishaka ariko ntacu mureke akije kuko umunezero wiwe nukubona uwakunda aronse cakeneye igituma Imana yashaka kubikora mugabo yaratubwiye uburyo ishobora kubikora nuko tubikora muri ubu buryo ni munkoranirize abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha
ibimazi. Basezeranisha ibimazi. Ikimazi n'ubushobozi ku gicaniro utuma Imana yumva amasengesho yawe. Birumvikana ibyo nikuvuga, biratahuritse. Umviriza, ntuje ngaho Imana icyo ndayikundira, Imana ntiyigeze ivuga ngo muzotanga ibi, muzotanga ya, muzokora ibi. Imana yaguhaye guhitamo. Ahantu uzogenda ukumva ko navuga ngo muteza gutanga aya, abantu nta Mana irimo. Kuko Imana ntitegeka umuntu, Imana irakubwira kora kino kintu nanje ca nkora iki. Mureke kikubwira kino kintu hariho condition, ubikora utagoberewe, ubikore kandi utababaye mu mutima. Bene data, gutanga mu nzu y'Imana, gutanga mu gikorwa c'Imana niba kweri dasanzwe, nibikugira umukunzi wo ku rugezo rwo hejuru. Hama kandi urazi gituma benshi bataronka ivyo bakeneye, nikora ko ofete muri bo bafise imwemu y'ukugumya. Nta muntu agumya yigera yakira. Fumbata ndakwereka, fumbata gatoya. Aho fumbase gukica no uza gushirayo no gishirayo. Turi kumwe. Imana ikacivuga ngo natanze isabagire. Kirashuri ikindi kintu gikomeye. Natanze isabagire. Kina amandiko ndabwira abantu. Urazi aba bantu duhura nabo mu buzima na mo opportunity Imana biduhaye yo kumererwa neza. Ujya muntu ufasha ari mu bitaro, afa passe nagiye kuvuga ubutumwa muri CMSK. Narababwiye yuko kandi abantu babishoboye muze muraje kuri abantu bari. Abantu bagwaye amakanseri batafise ngene bivuza ubu babajanye hariye. Usanga umwana w'imyaka inafise ijisho ryavuyeyo. Nabonye umwana afite imyaka 14 iki cyose cyarakorotse, inyamigera ngaha, isazi ziduma. Nakisuma abantu nshaka kubabwira, umwe ataraza aramfata arambwira mukozi w'Imana, ariko nawe je kudusengera. Jewe ndafise ikibazo nagize, umwana wanje afise imyaka 5 yitwa Derrick, yarahitavye Imana kandi bamujanye muri morgue, singira ukungene nshobora kumuhambisha. Arambwira ndakwinginze fasha undihira imodoka njana ico kiziga ruguru, nzokwicara kwibarabara, abazo bari kubarengana nzobasaba bamfashe kwimbika inogo mpamba umwana wanje. Ako kanya biranyanka, ashimbiye abo twati kumete ubunyene Care Group, ubunyene uyu mwateza kumuhambisha. Twamuhambe tura abantu badashika 8, twara abantu nka 8. Niyo anterema ya mbere nagiye ko imwe abantu baki. Ako kanya mbona umama ngene ari kararira, mbona umwabara afise umwana w'imyaka 5 yishwe na kanseri. Asarambwira ati kandi iyo ndi ruguru ndashumvye ndarima bakampemba ivyo kurya. Ndabwira abantu twari turi kumete uyu muntu tumureke gutya nyene. Uravyumva? Yari yaranterefonye twarakoze ivyo dukora, guca ku mazi no kuganduka nije nabikoze ntari no mu muryango. Arambwira ati bikore mukozi Imana niwe muryango ndonse. Program na nifisi bambura nambaye cravate naberewe ni koti nziza afise nemera. Barambwira ugengiye kuri anterema. Anterema yari aho itago kwa pati yari ya Mugisyo. Yari yaranterefonye. Arambwira mukozi w'Imana nashitse neza, meze neza kandi muri twa dufaranga twasigara naguze impene 3. Ndabaza ikibazo kimwe. Muri yumvira yuko hari ikintu Imana yonyima nico kintu. Kuko hari ikintu je natahuye nuko ivyo Imana iduha nivyo kugira ngo dushire ku gicaniro cyayo. Iyo tubishize ku gicaniro, igicaniro niho ibiboneka bihurira n'ibitaboneka. Cyo Imana ivuga ngo nimunkoranirize abakunzi banje, abasezeranye nanje basezeranisha ibimaze. Gukora iciza nta numwe atabishoboye. Icyo Imana ikeneye n'umutima wawe, nukubaho wiyumvira. Kwimura ati none biga vyuma bigenda gute? Kubera iki tutumva inyuma? Mbega naco nokora ngo abantu bahezagirwe, nta ntebe nozana kugira ngo umuntu agirirwe neza. Nico Imana ibikeneye. Hamisona agiye gutangarira nuko igihe cyose umuntu afise umutima wo gukora igikorwa cyiza, uwo muntu Imana ikizikamushoboza kugikora.
ijambo ry'Imana ivuga mu Bikorino ngo ishoboye kudusaza ko ubuntu bwayo kugira ngo turushirize gukora ibyiza byose dufise ibiduhagije muri byose. Ikibazo tubona twebwe gusa. Listen, nabwiye ku gicaniro hajaho ikintu cyapfuye. Bavuze ikintu cyapfuye bakavuga ko n'ubuzima bwawe ubwiza kubiga icaniro, ubwiza mani majambo kuba consacré ku Mana, ukaba umuntu atakiriho ariho ku bwa Yesu. Hari ijambo twigeze gusomana hamwe namwe rivuga ngo ahari umuvyimba niho ibinyakabaka bikoranira. Ibinyakabaka niki nama aigle, nta kintu cyozana aigle ngaha. Aigle ibona ku birometero 5. Aigle irashobora gutwara impene. Ibahana abantu bataba mwebwe ishobora kuyatira ngaha mu isi. Ikimazi mani majambo ibikomeye ukibaza ko ushobora guhamvya mu buzima bw'iwawe uzobihamvya via ibimazi vyawe. Umva ameni yanyu muri kiro kibanza. Nico gituma abana b'umwijima barabikora ngo bagiye gufasha abantu bariko baratanga ibimazi. Bagiye gukura abantu mu bita bariko batanga ibimazi. N'abana b'umwijima ariko barazi kumwe baranforsa ibicaniro byabo. Ikiri kintu cyambere ndababwiye mubwiza kwitwararika. Hama devora ngoma ngenda bahaye muzozana kuwa mbere kuko kwa miso tangwe pratique akanya gatoya juste ko kwabwije tugiye gukora amacatu twinjira muri ivyo. Genda ufata urupapuro rwawe rwera ikimucumvirize neza umwana kivuga atake niki bwinshiriyemo. Genda ufata urupapuro rwawe hanyuma ugire tableau cyangwa ugira amakolone. Kolone ya mbere je nakivuze wandike ko nakubwiye wewe uri ngaha kubera ko ara wakomotseko. Tomwe ni maje mu maraso yiwawe hari ama information. Mu maraso yiwawe hari ubuzima. Mu maraso yiwawe hari background, hari ama passé, hari ama act, hari ama pact, hari ama alliance. Mu maraso yiwawe. Siriko muri ko muranyuva. Kuko umuntu akijije n'ivyo namandiko nabwira abantu. Umuntu akijijwe c'est vrai tuba tuvyawe n'Imana. Mugari tuvyagwa n'Imana mu mubiri, tuvyagwa n'Imana mu buryo bw'imhemu. Donc ni mhemu yawe bicitse imhemu y'Imana. Mugabo umubiri wawe ugumana ya maraso yo kwa Sibomana, ugumana ya maraso yo kwa bavyumva, yo kwa Kadege, ugumana ya maraso yo kwa Ruzobavako, ugumana ya maraso yo ko Kazove. Bavyumva? Muriko muranegera. Genda urabe abo kwa papa wawe. Nubuhe buzima babayemo. Raba ibintu bitari vyiza byakunze kubabako. Ubishire ngaho. Uje kuri kote ya mama wawe. Kuko wewe uri produit resultat y'amaraso y'abantu babiri. Yagiye hamwe azana umuntu etwa wewe. Ugenda urabe kuko hari gihe kwa papa bitaba bikomeye. Mugabo Satani kurya uyu mwami w'Abanyamowabu yavuze ati reka tumenere ku banyedomu kuko bo bari faible. Hari gavuga ati kwa se wiwe ntiyakomeye ariko reka duce ngaha kwa mama wiwe kuko kwa mama wiwe turafise y'intumwa, turafise ababaye abapfumu n'abarozi, turafise abantu baterekera bagaca baca ngaha. Ugasanga ibiriko birakugwanya sivyo kwa papa wawe nivyo kwa mama wawe. Ica gatatu raba mu buzima bw'iwawe, mu buzima bw'iwawe ibintu bikunze kukubaka. Iyo ni korona igira gatatu. Ibintu byakwe apana wewe bikunze gushika kuri wewe atari rimwe byama biriko birirepeta. Korona ya kane raba abo muvukana. Uravye vyabindi vyose hariya kwa papa kwa mama urabe nabo ivyo bafise. Mucumugiri ya gatanu ivyo muhurira ko mwese aho uzocumenya ibicaniro rwana navyo. Ndabivuze byose. Mwavyumvise? Subiremo. Genda embabwira ikintu kimwe. Urazi narababwiye ko intambara ikomeye ku gicaniro ni intambara ya information. Kumbure pete mu muntu utangura umunsi nta mwanya mfise. Nzobere kwene Eliya yaneshije abavugishwa baba yari. Haro information we yari afise bo badafise. Hallelujah. Yeah. Wewe kumbure afise haro information dafise yuko amafaranga yabashaka kuyakurogerako. Ariko kumva arabizi ko aronse amafaranga yiwawe ayarashobora kugira ica yakozeko. Iyo information kakasanga ntayifise. Ni intambara z'ama information. Raba kino kintu. Je mu bintu vya mbere nakoze Imana imaze gutangura kunyigisha ibi bintu kuko Imana je yamaye igikorwa cyo kubohora abantu. Nico fise hamwe nk'abashikana mu ijuru kuko namatiko ndayivuga mu bikorane byose nkora kuri stade umuriro ikiyaga cumuro general kibonye
nakijwe manje kukibona sinifuza ko ari umuntu yojaye sinifuza ko ari umuntu yojaye cyo gituma ngwanyira ishaka ikintu cyambe nakoze je umunsi nkizwa umumarayika yariko arambwira ko nakijwe je mwiyerekwa narigeze ko yabwiye sinibwo mwana yivuze nabibabwiye ankuye aho hantu meje kubona ico kiyaga cya kumuro nkambwa sinifuza kuza ngaha arambwira ati udashaka kuza ngaha manza wihane kizwa akira umwami Yesu ivyo babikora gute nari mu ishengero rya Katolika nta nivyo nabibwiye numva bavuga asarambwira ati mbibwiza kwizera umwami Yesu bamwizera gute arambwira ngenda mwizera hamaranya tuzaje natujwe no mu marayika fisi imyaka 14 nageze kubibabwiye ako kanye tuvuye aho hantu meje gukora iryo sengesho meje kwakira Yesu numvise ncisa agakaratasi atsamfata ukuboko anjana ahantu umengo ni muri tribunal anahajya nyene hajya basomera imanza mbona afashe igitabo burya buri muntu wese arafise igitabo mbona afashe igitabo ikintu cyambere akoze kuri page ya mbere yambwiye umuryango wa mama ambwiye n'umuryango wa papa asambwira nibibazo n'ibicano byo mu muryango ico ufite vyahagaze ko bivuye kuri iyo relation ya papa na mama imiryango yabitashobora guhuza sero ibyo ko burya n'ibicano navyo nyene hari ibitari compatible hari bidahura hari imiryango ubundi kuma pacte yabaye hagiye barakavuga je muri hano henze iyo barakavuga kuri dose ngo nimaze mutubwire ngo murabo ngo muri mu muryango uyuwe ngo twumve ko dusabana murasho bavuze babariko baravuga ati umviriza hari imiryango tudasabana hari imiryango amategeko y'imhemu atugenga atari compatible n'iyo miryango bumvise uwo muryango uri muri ya liste bitakunda so abantu barabizi ko nubwo bo bana barashaka kutavyara niyo bovyara bokavyara umwana atakomeye nico gituma mwabajone muri ngambo gomba kugira Maria nivyo barabatuma kuri eglise mukaje kugirisha ama test y'ibijanye na VIH koresha n'ibijanye na group sange yawe genda uyizi parce que murabizi ko hari amaraso adahura muri ko muranyumva wokagenda ngo dufise ikibazo cyari gisanzwe kiri mu maraso kuko amaraso y'umuntu afise ama information anyegeje iyo bariko barabaza imiryango nta kindi bariko bararondera nefise imyaka 14 arambwira ati kwa papa wawe bimeze gutya kwa mama wawe bimeze gutya asambwira ivyo kwa papa ambwira n'ivyo kwa mama mani maje munakijijwe nzi neza iyo mvuye uko hameze nuko ngene mbwiza kuhataka genda utabizi nimba ukibafite cyangwa ubwise umuntu wa kera iwawe ngene maze mbega haji wanyu byari mu muryango wacu bimeze gute menya ama information yanyu hari imiryango biyizu uzosanga hari imyaka badashobora kurenza nubise umunsi umukozi w'Imana umwe yari karavuga iyo famille ntibashaka kurenza 50 ans hanyuma kameme umuntu w'Imana ababwira ati mwebwe mufise igicaniro cyuko atanumwe ashaka kurenza imyaka 50 uyo mugabo yagomba kwiza iyo myaka 50 kameme amenya ayo ma information atagenda akona amasengesho n'uwo muntu y'imisi 3 ku buryo uwo munsi akwiza imyaka 50 yawukwiza ari muri ayo masengesho kuri uwo munsi akwiza imyaka 50 yaciye agira pipi ari umugabo akuze afite imyaka 49 kumbe ya daimoni yo kubakenyura bataragera yari isohotse uyu munsi umugabo afite imyaka 57 vyararenganye menye ibibagwanya bene data muriko muranyumva kenshi muze mu birabe barigeze gukora etude mu mpimba siri kunganigeze kubibabwira ko urazi ko yonje nganye mbanje kuganira n'ingabo n'abasirikare muriko muranyumva mu mpimba bagiye gusanga abantu benshi bava ahantu hamwe nk'akarero abafunzwe b'abanyengozi kenshi baba bazira ivyaha bimwe 90% ivyo baba bagirizwa bibari nka bimwe kubera ko ahantu umuntu abari hari kigatanya hari gicaniro kihaganza kenshi abantu bava kezo kuma ngo abanyamusaga bameze gutya ngo abanyegenda bameze ni muri avyumva ngo nuzo twara umukobwa wo mwijenda ashanga wibaza ko bizokorohe abanyegenda muramba bariya niko namandiko navyumva abanyamwaro kwifaranga nije nabivuze nivyo turatwumva none ico kintu kubera kibatitira abantu bose ngo abagamba ngo reka kudadika nivyo by'abagamba abagamba bari mu bantu ba mbere bakubise abazungu baje kubera iki bavuga ati abo bantu baseruse n'umwera abagamba bafite akantu nyene ka estime ya dusuwa
wumva babona umuzungu abandi bazi ko ari hasi superieur ariko babonye umuzungu aba bantu bategana n'utuvuta two kwisiga bacuye baserutse aba boza ngo ariko baza kugwana natwe. N'abantu b'ibiharo n'abagira iki? Umugamba aragurisha inka ariko araburanira inkoko. Murambabarira. Amen. Reka ndangize. Ariko menya amasource yawe. Amen. Ikigoshe nuko ni wabimenya suko ari ukomoka mugabo nukumenya kuko uyu mwanya wahisemo gukurikira Yesu. Satani murabizi yuko iyo bakeneye gutera igihugu bakoresha base militaire ibiri hafi yaho hantu. Siriko muri ko muranyumva. Nimba nka Amerika igomba gutera Burundi, twatwekeza gukoresha nka base yabiri muri Kongo cyangwa hafi. Sio gadezi. Bakoresha ikiri hafi. Iyo bagutera barondera ama base militaire yabo. Ayo nayo ni vya bicano vyo mu miryango yacu. Nico gituma Imana munyumvirize neza. Nico gituma Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo sohoka mu muryango wawe, sohoka mu nzu ya so, sohoka mu gihugu cyawe, kuko aho hose hari ibicaniro bimutuma adashobora kugira hageze. Gideyoni Imana yamubwiye ati kugira ushobora gukubita hasi Bayali genda umanze ukubite igicaniro kiri mu nzu ya so, paske niho biri niho vyugariye. Okay, reka umusugarukirize ngaha. Mwamvise amakoroni kwa papa kwa mama hamuzurabe nawe urabe umuvukana amumfana ibintu hama korone ya gatanu ni nka conclusion ibikunze kugaruka biza habaye iki, bikunze gushika habaye iki, kuko benshi murabizi kuko iyo tuko turabasengera nivyo tubabaza turi kumwe kenshi iki bigena misi yose iyo nasamye misi yose namasha ngo ari indwara, iyo ndwara iza kugwanya kijya kintu urya mwana ari ndani. Misi yose iyo hageze ko mpembwa nayo n'amakonkirizo umuntu agira. Misi yose umwana yamacagwara, misi yose nteza kucangira accident, misi yose je nababwiye ni imodoka yanje ndayasurisha nikimaze ku Mana. Naye babwiye nta kintu kimwe umuryango ndawasurisha iyo mbonye ikintu kiba nama ndabizireze none nk'ibi nkandiko ndigisha ibi ndazi conca nkora kuko ndazi conza gusanga kiriko kiraba muhira. Yesu abahezegere rero. Amen. Harisho mutahuye, harisho mukuyemo. Kuwa mbere turatangura intambara. Kuwa mbere tuzotangura guhamagara iyo mu ijuru. Kumeri yavuga ati umviriza rero muhamagara Imana yanyu, mwambaza Imana yanyu iyiza kwishurisha umuriro. Iyo niyo twese tuca twizera, niyo tuca dukurikira. Natwe kuva kuwa mbere tugiye guhamagara Imana igiye kwishurisha umuriro, kuko sindabikekeranye izo kwishurisha umuriro. Hanyuma iyo nizoguma ari Imana yacu, Imana y'imiryango yacu, Imana y'isengero ryacu, Imana y'igihugu cyacu, Imana muri vyose. Amashimwe yashiko mwami w'abantu.